ndabaramukije nongeye gusubira gutega iteka ryo kuganira namwe ibyerekeye ijambo ry'Imana biciye mu mibereho yacu. Nitwa Nathalie Nyamoya nkaba ndi kumwe na Olivier Hakizimana. Tumaze iminsi tumuremesha ikiyago ndabero na site yacu ya Facebook twese baho. Urumva ni amajambo yo kuremesha ahubwo by'ukuri twige kubaho, twige gukomezwa, twige kubona Imana mu buzima bwacu, kuko hari igihe twibaza ko tuyize ugasanga twarayirengagije. Rero nashaka kubashimira abantu bamaze iminsi badushimira, baturungikira ama message, baturemesha n'abadusengera. Imana ibahezagire cyane. Rero twe twatanguye série ivuga abavyeyi bibana bonyene, c'est-à-dire les familles monoparentales, bisigura umugabo canke umugore abari we wenyene arera umwana canke abana atari kumwe n'uwo bubakanye, swate kubera yapfakaye canke kuko batandukanye kubera impamvu nyinshi cyane. Rero twatangiye kubivuga, turaganira cyane kuri ivyo. Nukuri nibaza ko ari ikintu naje candemesheje, kuko burya iyo umuntu atahuye ibintu bimwe bimwe asubira no kubona n'abandi babiciyemo, ugasanga uranaciye no bugufi, ugasanga hari n'amajambo peto wanavuze utategeza kuvuga, hari ibintu wiyoroheje ugasanga ntivyari byoroshe vy'ukuri. Mugabo Imana ituremeshe. Hari umuntu yaciye yibaza ati none ico kiganiro c'amatemperament maragihevye. Oya, imbere yuko tubandanya ivy'amatemperament ni vyiza yuko dusigura d'abord umuntu ingene abameze canke ikirere umuntu abarimwo, kugira tuzovuge rero ingene temperament bijanye n'intambara umuntu abarimwo avyifatamwo. Twarababwiye yuko iyo umugabo n'umugore bubakanye bafise amatemperament bimwe, twavuga ivy'amakombinaison, twarabonye intambara bakora, ariko izo ntambara ntizerekeye umuntu yibana wenyene, kuko ubakanye ntabari hafi, ntababana n'umugore canke n'umugabo. Hari intambara atajamwo, mugabo hari intambara ziremereye zindi iyo hageze kurera umwana canke kurera abana, yiremeka ko yishira ko stress idasanzwe. Ivyo navyo no kubibona ko umuntu akabishira en considération, hama tukaraba n'ijambo ry'Imana, kuko kubivuga umugani w'abarundi kubivuga sio kuyamara, ariko igikenewe nuko turaba mu ijambo ry'Imana ingene Imana yatutekereye ama situation yose. Nta kintu na kimwe kw'isi kitigeze gitegurwa ngo kizanwe inyishu muri Kristo Yesu. Ingorane umuntu wese ashobora gucamwa muri nosi, hariho inyishu mu ijambo ry'Imana, kandi iyo nyishu iranga amaso Yesu. Amen. Rero nashaka rero tuze kubandanya na Olivier tuganire kuri ibi bintu, tuko turavuga kuvyerekeye abantu baciye muri izo ntambara. Twaravuze cyane uheruka abantu bapfakaye, turaza kuvuga na usi izindi ngorane bagira. Twaravuze ivyerekeye umubabaro, turaza kuvuga no usi no kumva ari wenyene, kubinyakamwe bidasanzwe, kubo wumva uri wenyene cyane, solitude idasanzwe. Deja uri célibataire haba hari ikibazo, la société isi irakwereka, iragucira inzira ngo wategezwa ko wagize mariage. Rero wapfakaye umenga bose barakora amaso, umenga bagira ubwo urabateye ikigongwe, muga hari n'igihe umenga ushobora kubiperceive umenga si tu es fautif, ngari mwikosa wabikozemo kandi atavyo warondeye. C'est comme si umenga ici les cultures en général ziraremera abapfakazi, yaba umugabo cyane de n'umugore. Rero ijambo ry'Imana riraduha amajambo menshi yo kuturemesha, kuko Yesu yaje kuturemesha. Sinzi shobora ivyo bivugako ivyo vuze n'ivyo. Ikintu twabonye aravuga paze, twarabonye yuko kandi nagomba gupreciza yuko ntituriko tugira ikiganiro kuvyerekeranye n'abapfakazi gusa. Oya, n'abavyeyi bose, yaba abagabo canke abagore biro tuva bari muri situation bariko bararera abana ari bonyene, kuko nivyo bibaza abantu batubajije ati mwaravuze amatemperament, muravuga ku migenderanire y'amatemperament, kurera abana bihwanye n'amatemperament y'uwo mwubakanye, ingene murera uwo mwana. None kubarera abana turi twenyene vyo bimeze gute? Nico rero twahereye ku nkomoko, duhera mbega abo ni bande, tugerageza kuvuga ayo makategori atandukanye. Hari abapfakaye, hari abandi nabo bacubakanye n'ababo, ariko kubw'imvo imwe canke yindi geographiquement batabana hamwe. Urumva bigaca bituma ari umugore canke ari umugabo arera abana ari wenyene, canke ugasanga n'umugore canke n'umukobwa canke n'umuhungu mu buryo bumwe canke ubundi baratandukanye n'uwo bamuvyaranye.
sikife yuko yisanga ari wenyine ariko aramurera hama tuva mu bihugu ari mu Burundi mu Rwanda muri Congo muri Tanzania aka karere kacu karahuye n'ibibazo bitandukanye aho usanga hariyo n'abakobwa bafashwe ku nguvu kumbure kubera ibintu by'intambara cyangwa agafatwa ku nguvu n'umuntu w'inshuti ntashobore kubivuga rero n'ayo makategori y'abo bantu bose mbega baba mu kirere kimeze gute icya mbere n'umubabaro twarabonye yuko bagira umubabaro mu buryo budasanzwe icyo twarakivuze ntitugisubiramo nataravuze ku kintu gikomeye cyane akantu ko kumva yuko bari inyakamwe kumva yuko bari muri solitude bari bonyine isonseri kumva yuko nta wundi ari hafi yabo kuko burya kugira utahure yuko umuntu ari hafi yawe ni uko uba umaze kumwidantifiya ko ukabona yuko ari kaca mu byo uri kuracamo rero navuga sitarateji z'ingano yita mu kirundi uburyo satani akoresha mu buzima bwacu nabonye ni uko burya satani kugira agutere arakwizora iminsi yose kugira ngo ukubite hasi arakwizora akakwereka ngo ni wowe wenyine uri kurabicamo donc ucuwiro turuvana cyane cyane iyi periyode turimo y'amarezo sosiyo kera ntibyari bikomeye cyane ariko uyu munsi biraremereye donc ucubona umugabo n'umugore basohotse n'abana nawe ukaca wirutuva uri wenyine n'abo bana ukaca ubona bagize celebration y'amamariyaje ukaca ubona bari kubaserebura aniveriseri nawe uri muri ubwo bukene uri muri ayo madefi atandukanye muri siterese urumva donc ukaca wumva mu majambo makeya kuri wenyine cyangwa uri umubyeyi w'igikoko abandi babyeyi nibo ari ababyeyi bari pafe bameze neza natali yari yigeze kuvuga ikintu nakunze haraheze igihe ariko no muri aya mahujyi yaragisubizeyemo ni ikintu imana yamwigishije donc atahura ati umve wewe natali tu es la mère parfaite pour tes enfants peu importe amafeblesse amaherere yawe novuga aho utaragera n'ibyo utarashikamo muri uyu mwanya imana yaguhaye uwo mwana umve kuko ni wewe nyina wiwe ni wewe se wiwe ni we gitangaza ciwe muri uyu mwanya imana yamuhaye nta kosa imana yakoze ntiyihenze urumva ntiyihenze kuguha uwo mwana ari special rero icyo kintu ugitahure petero hari aho yandika mu cete cya mbere ikigabane cya 5 ku murongo w'9 hinge natali ahadusomere Petero wa mbere ikigabane cya 5 umurongo w'9 handitse résistez-lui avec une foi ferme sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde urumva ngo muhagarare mu mureziste n'uvuga mu kirundi ngo mumenye yuko ivyo biriko birabashikira hari n'abandi bene data biriko birashikira mu isi yose cyangwa hirya no hino mu isi iki kintu bene data igituma biri candika ni uko burya hari igihe biremesha iyo wumva yuko hari uwundi muntu agutahura cyangwa uwundi muntu aca mu byo waciyemo sinzi icyo nataragira avuga ko nashaka gutanga example nicyo gituma burya iyo wize kumviriza abantu no kuba sensible biragufasha cyane kandi bigatuma hari intambara zimwe zimwe ukiza ndibuka muri nk'igikora byaza abantu kuri hôpital militaire haraje umupfasoni yaciye mu buzima bugoye no kuri ibyo ariko uravuga yuko hari abantu bafashwe ku nguvu hari n'ababyarana bakiri inzoya batazi ibintu byabashikiye rero araca mu bunzi bakiri bato babise inzoya mugabo bakiri abana hama uwo mwana aratwara imbanye akiri umuyabaga azitwara muri condition ariko aruhunga ari ibintu bigoye cyane hama muri iyo periode yeriko atwaye imbanye se na nyina arapfa acavyara uwo mwana ari muri condition zidashoboka donc yarababaraye ibintu bidasanzwe rero uwo mufasoni atwaye imbani igira kabiri yubatse n'undi muntu aje igihe cyose yagira igise yararira amasozi atajanye n'igisari n'ububabare physique buri muce ndavuga nti no kameme bise by'abagore ndabizi ndabikoreramo ndateba ndamwega ni madame qu'est-ce qui se passe arambwira en fait aranka ariko arateba arambwira umubabaro afise ko igise cyose camwibutsa ibintu bya kera rero le problème nuko kenshi naco nibaza ko tuzofata umwanya kuvuga ku byerekeye ibikomere nuko kenshi
izi situwesiyo ziragushira mu ngorane utafashe umwanya wo kuzikira noseruma urabababura wewe noseruma uripoteka ubuzima bwawe metuye tandansi yo kubabaza yo kwipoteka n'ubuzima bw'abana bawe cyangwa abo muri kumwe ugasanga urabababaje bararembye c'est pour ça ko bikenewe cyane gukura kw'amaso ikibazo urimo je ne dis pas que c'est facile ufise rondere peut-être n'umuntu agufasha akuremesha agutabara akumviriza bituma by'ukuri ushobora kugira kuko hariho culpabilité ushobora kugira iyo solitude uwo mubabaro abandi bantu batumva ariko habaye umuntu unamusengera uti Imana je ntabwo mbona ntabara mais c'est vrai que échanger kuganiriza abantu ntishobora kubabwira abamelankolike bahora bambwira ati warandemesheje Natali kumbwira yuko uhora wiyenerva nije nenze ko ntakomeye ati nahora niyenerva ku bana nicyo kintu canandemesheje igihe Imana imbwira ati tu es normal enfin tu es normal tu es parfaite non pas kuko hari igikorwa cy'igitangaza wakoze ariko tu es parfaite par rapport à moi rero ijambo ry'Imana ni cirore kitwibutsa non pas circonstance ishize kutubwira ariko icimana itubwira kuko nkuko Olivier yabivuze kenshi abari muri izo situation baca baraba abandi bajya iyo n'abandi muri iyo situation kuba byarahindutse ko bana babaye gutya umwana wanje ntari gusufra gutyo hari wigeze kumbwira kandi narababaye vraiment ndabyumvise narumvise umubabaro yagize ati reka mwana kubungora ntubona ko ndakurora ndi jenyene donc c'est une douleur y'exprime afise ariko ishobora gukizwa n'Imana gusa ku buryo aho hantu menga umugabo cyangwa umugore atagihari hashobora guhagarara Imana ugatangara abantu bakibaza mbega ujya muntu abayeho gute icyo nataravuze nico ndibuka ni comparaison ariko idasa na gatoya n'ibyo turiko turavuga mugabo ni ukugira ndabereke importance yo kwikonfiya yo kugurura umutima yo kuvuga igihe nariko ndavuga nibuka bakurikiye tugitangura tuvuga amatamperama yacu tuvuga iki ndiko ndavuga ingene nanka kugorora sinkunda kugorora hama ndavuga ingene mpora ngorora ishati ndafise abantu barenga 3 banyandikiye bati waraturuhuye ati twari tumva yuko mwisi nta wundi muntu ashobora kuba ari aussi déformé désorganisé nkatwe ku buryo ashobora kuba akora ivyo bintu ati ubivuze byaratumye twiyakira rero ico kintu Natali yari karavuga c'est hyper important hari abantu bicwa n'intuntu bumva bamerewe nabi kuko bumva yuko ari bonyene nicyo gituma burya Bibiliya iravuga ngo Pawulo ariko aravuga ati narasenze inshuro 3 icyo yari karacamwo abasobanura Bibiliya ntibabihuriza ko ariko icyo nagomba gushimikira ko nuko ni mu cyete cya 2 cya Bikorinike 12 Bibiliya iravuga ngo narasenze inshuro 3 ngo ariko Imana ibandanye inyishura imbwira ngo ubuntu bwanje buraguhagije urumva ngo kuko ubushobozi bwanje bwigaragaza mu ntege nke zawe hari n'ikindi nacyo Imana yambwiye gituma novuga ubutumwa bwiza bwaguka bugwira bushika hirya no hino ni ubushobozi bw'intahe ubushobozi bw'intahe urabona iyo turiko turagira amaudio nkaya hari igihe ubona nk'umuntu avumbutse avuye ahantu tutazi bamwe kumbure tutari tuzinanye tutahora tunavugana ukumva arakubwiye ati ntimuzi ikintu mwahejeje gukora hari ibintu mwankuyemwo hari ibimaramare mwankuyemwo hari kondanasiyo mwankuyemwo kuko natahuye yuko hari abandi bameze nkanje intahe mwavuze ubwambure musa n'abashize ahabona natahuye yuko ntari jenyene nagomba kubabwira rero mwe muri ko muratumviriza muri ko muraca muri ivyo bihe mwumva yuko muri mwenyene Satani yagerageje kwizora umve hari abavyeyi hirya no hino bareze abana bari bonyene nagomba kukubwira umwe tudakunda kuvuga kumbure cyane ngaha na cyane cyane abaporuti badakunda kuvuga ni Mariya nyina wa Yesu Bibiliya iratubwira ntitubwira neza amasirkonstanse Yosefu yapfiriyemwo ariko Bibiliya tugiye kuyiga no kwiraba no kumva icyo abashakashatsi bayivuga ko turabona yuko Mariya yabaye oblige ntituzi igihe imyaka ntibayipresiza ariko yo kurera Yesu ari wenyene aramurera ari wenyene
nicyo gituma nagomba kubabwira bene data ibyo uri kuracamo hari abandi babiciyemo. Bibiliya yuzuyemo histoire aho umuntu wese ahari ku isi hose ashobora kwirotoruvamo, ashobora kwiyidantifiyamo akibona ko akabona icyo kintu. icya mbere rero nagomba kuvuga muri iyo situwasiyo ni uko satani agerageza kukwekarita akakwereka ngo uri wenyine. urumva uri wenyine, ibyo uri kuracamwo ni wowe wenyine uri kurabicamwo, nta wundi ariko arabicamo. rero icya kabiri kici gikurikirana n'icyo ni uko haca haza ikintu cyo gucibwa urubanza. rero nimba c'est tout à fait logique, nimba ari wowe wenyine uri kurabicamo ni uko ari wowe wenyine wagize icyo ukora kugira ushikirwe n'ibyo. naho rero hacaba une certaine culpabilité aho umuntu yumva yuko mbega n'igiki yakoze. kandi mwibuke aha twese turi ku rugezo rumwe, nubwo turutana ibyo twakoze satani ntabura dosiye tubyurira twese ituma kwereka ati ibyo uri kuracamwo biririye n'aka kantu cyangwa na twa tuntu na ka kantu biririye n'akantu kumbure ngo butarihanye. cyangwa ndibuka umunsi umwe tugeze kujya gusengera, yari umujene yagize probleme, yabaye pararize. hama umunsi umwe tugenda tugiye kuvuga ubutumwa, icyo gihe yaracumva yaratumva. hama dushitse twari kumwe n'ubundi mugenzi turi ko turamubwira ijambo ry'Imana, turi ko tumubwira ubutumwa bwiza icyo Yesu yakoze ku musaraba. hama aca aratubwira kuko umenga yari afite tumeur mu mutwe, aca aratubwira ati ngo hari abantu baciye ngaho imbere yanyu, ati bambwiye ngo nsabe Imana inyibutse icaha noba narakoze. urumva ati ngo umwe muri bo yanshingiye intahe ngo ambwira ngo hari icyaha nakoze ngo mfise 4. urumva donc aca aravuga ngo nanjye ngo mumfashe gusenga ngo nibuke icyo cyaha noba narakoze nkiri umwana noba ntibuka. ego nk'aho umenga Imana ni ifise inzigo y'inzikira yoba yarabitse ikintu kugira ngo nzokwere kuzokiriya paka. ariko nagomba kukubwira umve, iyo ni imikino yose satani akoresha. urumva nivyo Bibiliya iratwereka yuko hariyo ibyaha bigizana ingaruka mu buzima, hariyo amakonsekanse y'ibyaha. ivyo ntitubiniya Bibiliya irabivuga, kuko mwibuke wa muntu Yesu yigeze gukiza caramubwira ati genda ntuzusubire gucumura kugira ntihazokubeko ibiruta ivyo. aha ni vyiza ko twikiribira ibintu mugabo ni ugutahura yuko umukino wa satani ni ukukwereka ngo ibyo ni wowe nyine biri ko birashikira. rero hari icyo uba warakoze, ugaca usanga rero abantu baba bari muri sikire yo kwihana. rero iyo waba wumva yuko umenga uri muri domene ya culpabilité na condamnation, nagomba kukubwira nta assurance yo gusenga ishobora kubaho igihe fondasiyo yawe iri mu kumva yuko uri kondane. nicyo gituma nagomba kubabwira bene data, nimba hari ikintu uzi reyelma utarihana, nagomba kukubwira ngo hariyo uwasheshe amaraso. uyu munsi ushobora kwakira izo mbabazi yaraziguhaye, nahawe kuzakira ukihana icyaha cyawe, hakaba une sincère et réelle repentance. repentance nayo isigura iki? guhindura uburyo wiyumvira ku Mana, wiyumvira ku cyaha, wiyumvira no ku bandi no kuri wewe, ugatahura yuko icyaha umuntu gisambura wa mbere ni wewe, kandi ugatahura yuko hariyo imbabazi. rero hariyo iyo point ya kabiri ya culpabilité. sinzi icyo natariyo bivuga ko arangiza anadusengera, hama la suite tuzoyibandanya. ni ibyo nyine ariko uravuga bya culpabilité. iyo satani azanye icamwa cyo kumenga Imana yagutaye, ugira ubwoba ukicira urubanza, hama iyindi minsi ugashavurira Imana, hama ukagira n'isoni n'ibindi tuzobananya kuvuga. ariko Imana iri kumwe natwe, peu importe yuko ukwibaza yuko hari icyo warakoze kugira uwo mwubakanye apfe, sivyo. Imana ntiyica. hama ikindi naco nivyo urashobora kuba waraciye mu buzima muba oblige yo gutandukanya n'uwo mwubakanye, cyangwa mutigeze munabana n'uwo mwubakanye. ufata umwanya uruhuke mu mutima. hari abantu benshi babayeho, hari abantu benshi babandanye kubaho kandi bagirirwa ubuntu n'Imana.
rero imana idufashe data ndasabye ugendera umuntu wese yaba umugabo cyangwa umugore yumva gifise icyo kirere cya culpabilité iyo santima ya culpabilité ya santima yibaza yuko isi yose iri kiramukundana kuko yavyaye umwana wa dehors du mariage canke ari wenyene canke abandi bose bamuraba ribi akaca yishira ko pression mana nko kumenga ashaka gupruva aux gens qu'il est capable canke qu'il est capable ndakwingize mana umuruhure kuko imitwari mubera myinshi mana imitwari biramurihisha yibaza ko azobishobora ariko ikiganza cawe mana kibane nawe ndakwingize umukure ko iyo culpabilité umuzani wawe umwereke mana urukundo mufitiye kugira ahinduke vy'ukuri vers toi ndakwingize mana umuyobore mana urukundo rwawe umutabare mwemu yera maya ndagusavye umugendere kuko ni wowe vy'ukuri utwatuza ni wowe vy'ukuri ukiza imitima yacu kandi wowe utuma vy'ukuri twihana kuko c'est toi qui convainc Seigneur de péché niyo abari ukeneye kwihana yihane mana niyo ukeneye mana kuremeshwa no kurengana tourner la page kurengana mana kuvuga uti mana byabaye byarabaye ndagushimira ariko yuko nahaye kwicigwa cyane unyugurura amaso menye ico washatse kunyigisha ariko sindi gitabwa sindi kijuju sindi gipfubusa ndi umwana w'Imana muzima ndabisabye mu izina rya Yesu Kristo amen mugira umunsi mwiza cyane gose cyangwa umugoroba mwiza bivanye naho muba murakoze cyane.